mwaramutse twongere tubaye ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho ikiganiro mutegurwa na Radio Bonesha FM. Uyu munsi tuganira ku bijanye no kugwanya igiturire no mu gihe igenekerezo rya 9 Kigarama uko umwaka utasha himbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire. Abakurikiranira hafi ibijanye no kugwanya igiturire baremeza ko igiturire kihari hano mu Burundi ndetse ko atagikozwe igiturire gishobora gusubiza inyuma imigambi ya leta abanyagihugu bari bafitiye icizere. Mu gihe leta yihaye ihangiro ryo guteza imbere igihugu hisunzwe imbona kazoza y'igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 kugwanya igiturire bitegerezwa gushirwa imbere mu byihutirwa gukogwa kugira ngo iryo hangiro rikunde. Ishiramwe mpuzamakungu Transparence Internationale icegeranyo caryo cerekana ko Uburundi buri mu kibanza cijana na 62 ku bihugu 180 mu kujya igiturire, no kuvuga ko ufise amanota 20% mu bijanye no kugwanya igiturire. Ico cegeranyo kikaba ari ico mu mwaka w'2023 mu mugambi waryo wo guterera mu kugwanya igiturire. Ishiramwe Parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro kugira ngo bashike ku iterambere rirama. Yaratunganije kuri wa gatatu uruganda rwo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ingene inzego zijeje kugwanya igiturire zitunganije hamwe n'ubushobozi n'ubuhinga zifise mu bijanye no kugwanya igiturire. Ni muri iyo ntumbero nyene ishiramwe Parseme gifatikanije na Radio Bonesha FM mu kubategurira ikiganiro inkuru y'imvaho aho tuganira ku bijanye n'ingene inzego zijeje kugwanya igiturire zitunganije hamwe n'ubushobozi n'ubuhinga zifise mu bijanye no kugwanya igiturire. Mu Burundi hariho inzego zijeje kugwanya igiturire nizahe, zitunganijwe gute, zirafise ubuhinga n'ubushobozi bugwanya igiturire, intambamye nizihe, hakwiye gukorwa iki kugira ngo igiturire gishobore kugwanywa. Nije tuganira ko migano cacu cuno munsi inkuru y'imvaho tukaba turi kumwe n'abatumire batandukanye. Ndabona Desire Ndayishimiye n'umuhuza bikorwa mu gutunganya imigambi mu ishamwe Parseme. Tubaramutse twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze, ndaramukije kandi natwe abariko baratwumviriza bose n'abarundi bose muri rusange. Yego mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Turi kumwe kandi na Anatole Iradukunda yahoze ari umucamanza muri sentare ijeje kugenzura amatungo ya leta muri kino gihe akaba atanga ivyumviro fatiro mu byo gutoza gukoresha no kugenzura amafaranga ya leta. Namwe tubaramutse twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane kandi ndamutse n'abariko baratwumviriza. Egome mwakoze kwitaba ubutumire bwacu. Turi kumwe kandi na Professeur Michel Masabo n'umwigisha muri kaminuza akaba ari n'umuhinga mu bijanye n'intwaro ibereye. Professeur turabumutse namwe twongere tubahe ikaze mu kiganiro. Ndaramukije ariko baratwumviriza. Egome mwakoze cyane kwemera kwitaba ubutumire bwacu. Ikiganiro mugishizwa na Christine Kamikazi, Jimmy Blaze nizo nkiza nawe reko ratuma amajwi abashikira. Silver Bigirimana niwe agihagarariye mu kanya tuja mu idonido ry'ikiganiro. Ni inkuru y'imvaho basi. Dusura tubahe ikaze mu kiganiro inkuru y'imvaho. Mwamaze kuvyumva mu ntangamarara ko no munsi tuganira ku bijanye no kugwanya igiturire. Ni mu gihe kwigenekerezo rya 9 uko umwaka utashe hasanzwe hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire. Ikibazo ca mbere ndagitumbereza kwa Desire Ndayishimiye n'umuhuza bikorwa mu gutunganya imigambi mwishirahamwe Parseme. Desire mwishirahamwe Parseme mwaratunganije uruganda rwo guhanahana ivyumviro ku bijanye n'ingene inzego zijejwe kugwanya igiturire zitunganije hamwe n'ubushobozi n'ubuhinga zifise mu bijanye no kugwanya igiturire. Mwe mufise intumberi yahe? Murakoze. Ni mu gihe nyene nkuko mwamaze kubivuga Uburundi aho bukera buzifatanya n'ayandi makungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya igiturire, ariko Parseme gasanga uwo munsi ushitse igiturire kikiri ikintu c'intambamyi kwiterambere n'ubutunzi bw'igihugu kuko kiriho mu Burundi kandi ku rugero rudasanzwe.
aho mbere parsem isanga ivy'igiturire bidahagurukiwe bishobora kuburizamwo imigambi imwe igihugu gifise uno munsi mu bijanye n'iterambere ntitwokwibagira nk'imbono ivuga uburundi bwifashe mu mwaka wa 2040 n'uburundi buteye imbere mu mwaka wa 2060 mu gihe rero ibintu vyoguma bimeze uko biri iyo mbono ntitwoyishikira parsem yatunganije iki gikorwa mu ntumbero yuko abantu bibutswa canke bamenya mbega ni izihe nzego zihari mu Burundi zifasha mu byo kurwanya igiturire zifise ubushobozi ubuhe zihura n'intambamye izihe hokogwa iki kugira ngo izo nzego zishobore gushika kwihangiro ryazo parsem rero yacirondera umuhinga hanyuma iratumira abantu bava mu bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu baraza nabo baraterera ivyiyumviro bafatiye ku cigwa umuhinga ari yatanze parsem rero uno munsi irabona ivy'igiturire uko bimeze uko bisanzwe bimeze n'ibyokorwa kugira ngo kumbure kurwanya igiturire bize bishigikira yambono twamaze kuvuga muravye ivyiyumviro vyahatangiwe muri make mwumvise bimeze gute mwasanze bimeze gute mu bisanzwe muri make n'umuhinga ngeraza kudufasha twari kumwe muri make mu Burundi biraboneka neza ko ibijanye n'amategeko n'inzego zo kurwanya igiturire hakirimwo agahaze hariho ibikibura bitarajaho n'ibihari hariho ukuntu bidakora neza bivanye nuko kumbure habuze ishaka rya politike ryo gutuma izo nzego zishobora gukora zishika kwihangiro ariko kandi parsem ifatiye ku ivyo nyene vyavuye muri ico kiganiro cejo irafise uko ivyo yosaba Ego turaza kubigaruka kureka tubaze Professeur Masabo mbega Professeur uba hano mu Burundi hariho inzego zijeje kurwanya igiturire urakoze cyane kurwanya igiturire bikorwa mu bihugu byose rero mu Burundi guhera mu mwaka wa 2000 harabaye nk'ari ishino kwita ishaka ryo kurwanya igiturire amategeko arashingwa inzego nyinshi zirashingwa kuko nizo zishira mu ngiro ayo mategeko urwego rwa mbere rwashinzwe ni sentare ni ngo nuvuga yo kugenzura ingene amafaranga ya leta akoreshwa amatungo ya leta akoreshwa mu gifaransa ni Cour des comptes yego niyo yashizweho mu 2004 mu nyuma bashiraho urwego rwo kugenzura amatungo yose ya leta mu gifaransa ni Inspection Générale de l'État 2006 2006 nibagirije ngaho mu nyuma baca bashiraho igipolisi gishinzwe kurwanya igiturire nyine Brigade Spéciale Anticorruption mu gifaransa ngira ngo niho bamwe bocumva neza hacaba na sentare itari muri sentare musanzwe muzi sentare ishinzwe kurwanya igiturire urumva hacaho na parake bikorana ariko impande y'ivyo hariho n'izindi nzego zisanzwe zikora kandi kazi mugabo mu byo zikora akajamo no kurwanya igiturire dufate ku rwego rw'iperereza nta gice na kimwe cy'igihugu rutaraba rero n'ivyo byo kurwanya igiturire rurabiraba rwose rugaheza rugaha icegeranyo leta igafata ingingo ejo bundi barimo gushiraho urwego ni nka rushasha twagiyeho mu 2020 mwaka wa 2020 simboni ngene rushira mu kirundi mugabo mu gifaransa ni cellule nationale de renseignement financier ikorana na n'igisata ca presidence na ministère des finances iyo cellule
niyo kuraba aya mafaranga utamenye yava utamenye yaja yavuye amafaranga ava mu biyaramutwe ava mu bigwanisho n'ibindi byose by'amakosa urumva kurwanya ibiturire n'amakosa urumva ikibiraba navyo nyene hanyuma rero hariho n'inzego zishinzwe gukurikirana abo bafashe bagizwe kurya ibiturire cyangwa kubitanga ni parke zose parke y'intango ya Republika nari navuze parke ikorana na sentare yo kurwanya ibiturire hakaba na parke rero y'igihugu izo zose zirakurikirana zigasaba ko abari ibiturire bahanwa bisaba hehe muri sentare rero ari ikintu gishasha giruka sentare y'intango mu gifaransa grande instance barashizeho chambre igisata gishinzwe kurwanya ibiturire nta cyahoraho aho rero bibaza yuko kugira ngo bizoca bishoka kurusha uko byari bimeze igisata kurwanya ibiturire muri sentare y'intango y'igihugu ugacuduga ya sentare ishinzwe kurwanya ibiturire kurana corruption hanyuma na sentare nahinyuzwa ego muravuze inzego zitari nke mbega izo nzego zirakora zirakora no kubwira nka izo nahereko sentare yo kugenzura ingene amafaranga ya leta yinjira cyangwa akoreshwa isata kigenzura ingene amatungo ya leta akoreshwa inspection générale de l'État zirakora cyane narasomye ivyegeranyo zikora zigatanga zirakora cyane ikizigoye irumva zigezaho zirakora zigatanga ivyegeranyo ibisigaye bikorwa n'abandi yego kumburengira turaza kugaruka turabe aho byankira hariho Anatole Iradukunda na mwahoze muri umucamanza muri sentare ijeje kugenzura amatungo ya leta murumvise ko hariho inzego zitari nke zijejwe kurwanya igiturire bega izo nzego zirafise ubushobozi bwo gukora zitunganije gute murakoze cyane nkuko Migisha Masabo Michel aje kubivuga hariho novuga imigwi inzego no zishya mu migwi ine hariho umugwi wa mbere nkuko yabo bivuze umugwi wa mbere ujejwe gukwirikirana ingena amafaranga ya leta tozwa ingena akoreshwa nukuvuga yuko imigambi y'igihugu kugirishigwe mu ngiro nuko bateganya uburyo rero dufatiye ubwa mbere nko kuri Cour des comptes sentare ijeje kugenzura uko amafaranga ya leta atozwa n'ingene akoreshwa mu byo ijejwe ubwa mbere murazi yuko igihe bashizeho urwego baruha amategeko hanyuma bakabubwira ico ruzokora hanyuma bakayiha amafaranga rero hariho ivyo kugenzura ubwa mbere yuko amategeko yubahirijwe hanyuma akabubwa kabiri kuraba yuko amafaranga yahawe igisata ariko arakora ico yategeza gukora ico bita contrôle financier mu rurimi rwa makungu hanyuma bagaheza bakaraba yuko ibyari bitekanijwe byashitse ku ihangiro ico bita contrôle de performance kuraba yuko amafaranga mu byo byari byateganijwe yakoze ico yategeza gukora rero naraherekare mvuga nti ni mice nk'itanu uwo umuce wa mbere ujejwe kuraba kugenzura ingena amafaranga ariko arakora hanyuma akabaho urwego rwa kabiri rujejwe gukwirikirana yuko abakekwa ko bafise icyaha cyo kunyonya cyaha cyo biturire izo nizo rero twita les organes de poursuite mu rugurimi mvamakungu hanyuma hariho rero n'inzego zije kugira novuga nti gukwirikirana abantu bakekwa ko
buba bagirizwa icaha c'igiturire. Izo rero nizo yaheje akavuga kuvyerekeye amaparke ingena akurikirana abagirizwa kugibiturire no gukora ibyaha bikomokako. Hanyuma hariho rero n'inzego zijejwe guca imanza ayo masentare duhere kuri zo sentare zose yagiye aravuga. Rero mubaje ikibazo muti izo nzego zirakora zirafise inguvu. Novuga bwa mbere yuko izo nzego zikora kuko zifise inguvu za mbere zihabwa n'amategeko. Burya igihugu cyose kugira gishobore gukora neza nuko amategeko aba yubahirizwa. Rero novuga nti barafise amategeko. Ko bavuga muti barafise inguvu ziva kuri byinshi. Inguvu ziva ku buhingo bwa mbere kuronka abakozi bizi ivyo bintu babizi. Icya kabiri inguvu za kabiri no kuronka uburyo kugira ngo bashobore gushika mu byo bariko barakora. Ico novuga nti uburyo bw'amafaranga. Hanyuma icya gatatu yavuze ku byerekeye raporo bakora. Dufatiye nko kuri izo nzego zibiri za mbere zijejwe kugenzura ingene amafaranga akora, dufatiye kuri nka Cour des comptes yavuze ko zisori raporo nziza, inyandiko nziza zimeze neza zirimo ibintu byiza birimo ubwenge n'ubumenyi. Yavuze kucerekeye urwego rwa leta ruje kugenzura ingene ibikorwa vya leta bikorwa n'ingene n'inzego zazo zikoresha amafaranga ariyo inspection générale de l'État, nayo yafise abahinga bagaheza bakagira uwo mwihwezo. Rero novuga nti kuvyerekeye abahinga barabafise. Hanyuma kuvyerekeye uburyo novuga nti sinoshikira cyane yuko sinokwemeza cyane yuko uburyo bukwiye, kuko murabona amahera ya leta akora mu bisata bitandukanye biri hirya no hino. Bisaba rero yuko ubwa mbere abakozi baba ari benshi. Rero novuga nti izo nzego zirakora, ziri ku bikorwa turazibona, ariko rero sinovuga yuko zikora neza ijana kwijana kuko hari intambamyi zimwe. Egome Desire, muri Parseme murumvise ko hariho inzego zitari nke zijejwe byo kugwanya igiturire. Mwakira gute ibikorwa by'izo nzego? Mu bisanzwe inzego ziriho nkuko bagenzanje bahejeje kubivuga, kandi murumva ni na nyinshi, ariko n'igiturire kiracariho kandi biraboneka ko nyimba kigihari ku rugero ko bimeze no munsi. Bica biboneka ubwo nyine atani kindi uraraba ko hakiraga haze mu kuntu izo nzego zikora. Jewe rero mfatiye ku ruganda Parseme yatunganije ejo hahise, hariho ibintu twabonye bikiri agahaze. No kuvuga mu nzego bwo nyene ubwazo hariho inzego zimwe tegeko aba azivuga. Twarabonye ko abantu baguma bagaruka cyane ikintu citwa Haute Cour de la Justice. No rwego goshobora kumbure guhana canke gukurikirana ivyononywe n'abategetsi bo hejuru. Ubwo rwego ruravugwa mu bwizwa shingiro ariko ntirurabaho, kandi ubwo rwego rushinzwe ntigoba ruje konona inzego z'igihugu, kuko ntihofatwa umutegetsi ku rwego rushinzwe, hofata umutegetsi yigenjeje nabi mu gutunganya ibyategerezwa gutunganiriza abenegihugu. Nk'ubwo nta ruhari, kandi twe turasaba yuko gobaho. Ariko mwumvise yuko hasanzwe hariho izindi nzego zitari nke. Mbe kubona Uburundi buguma buri muri kijya kibanza twavuze cerekanywe na rya shiramwe mpuzamakungu, nuko iyo Haute Cour de Justice itahari. Oya, ni kimwe mu bindi, ariko izi nzego ndazigarutse ko nkuko mubivuze zirafise intambamyi. Anatole yabivuze. Ugiye kuraba neza izo nzego intambamyi nyamukuru zihura nazo uno munsi zirabuze abakozi bakwiye bashobora kwiga ku madosiye yose. Uno munsi kandi uburyo zihabwa ntibuzishoboza gukora ku madosiye yose zategezwa gukora. Uno munsi kandi izo nzego zirabuze ico bita independence, gukora zigenga. Aha ndatanga akarorero, muri Parseme twarigeze kwakira abantu baje bavuye mu rwego bita
inspection generale de l'etat ijeye turaganira nabo baratubwira bati twebwe amadosiye turayakora ayo dushoboye kandi mu mwidegemvyo mugabo iyo hageze ko dushira habona ibyo twakoze turaremerwa n'abantu bamwe bamwe bakomeye mu iki gihugu tugasanga ari byo twakoze bibaye impfagusa ukuvuga barabuze umwidegemvyo ikindi naco turabona ko no mu ndinganizo y'inzego zimwe zimwe hariho ukuntu nka Cour des comptes wumvise ibyo Anatole yasiguye yarijejwe kuba Cour des comptes yaratswe canke idafise ububasha bwo gushobora gukurikirana yo nyene abashobora kuba bafise ivyo bononye mu gihugu mu kunyuruza canke mu kugira biturire nagahaze kuri iyo turasaba yuko iyo mu vyijejwe iyo mission boyishiramo igashobora gukurikirana ikongera ikanahana abo ibibona batagize bafise amakosa mukimbaza rero kwiza inzego bavuze jewe ndumva ko ibihaze ari ivyo kandi bica bituma igiturire kiguma cariraye ngaha mu gihugu nubwo hariho nibindi umuntu yoshaka kuvuga bituma bisasira igiturire ngaha. Professor Masabo mwavuze yuko izo nzego zihari zikora zigashikiriza n'ivyegeranyo byankira hehe none ko igiturire kiguma cibonekeza. Urakoze reka mpere ku kibazo wabajije Desire kijanye na n'irya sentare itegekanywa mu bwiza shingiro mugabo ntiboneke nuvuga ko icambere gihaze mu kurwanya igiturire sinzi ko no byita ubushake canke engagement witraduise ko ushaka volonté politique ugushaka kwa leta kw'inzego zijeje gusunika kuhimiriza iyo amategeko turayabona inzego turazibona mugabo itariho ntagishoboka no kudashiraho urya rwego rya sentare cyerekana ko izo nguvu batagomba kuzishiramo ndaguha akarorero barigeze kwibaza umushikiranganje w'ubutungane nabuze izina ati mbega rujya rwego rutajaho aca yishura ngo rugiyeho ngo inzego z'igihugu zoca zihungabana ukarondera ingene zohungabana ukahabura Desire yavuze yuko hofatwa wononye urwego rugiyeho ndaco vyo konona mugabo urumva ikiri inyuma no kutagomba kurwanya igiturire guhera hejuru bigenze uko rero nizo nzego uburyo buca bugabanuka ari uburyo bw'amahera ari uburyo materiyere cyane cyane iryo shaka ryari kuva hejuru rikabura abandi bashaka koraho uko babibona ariko si ivyo gusa hariho n'ibindi narabonye ko habuze bijanye n'ivyo mpeje kuvuga habuze inzego ni nyinshi ugasanga rumwe rugomba gukora ukwago urundi ukwago ntibije hamwe ngo vyuzuzanye kandi byari bikora bimwe no kugwanya igiturire zose ubwo ugasanga inspection generale de l'etat igira iti jewe ngabwa na president wowe Cour des comptes genda muri assemblée nationale iyo bagushize naco tufana rumva zanga ubuza ari kuja hamwe zikabazira ni dibaye disperse rumva rero uribuka ko higeze kuba ministère de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption iravaho kwikuraho ni ya volonté politique gushiraho ministère kwikura ni volonté politique wabikoze ni toci yashaka mugabo turabona ko hari ikintu kibuze coordination yizo nzego zose zigwanya ibiturire cyangwa kazigabanya ukagira urwego rumwe mugabo rukomeye rufise inguvu rufise uburyo
uribuka kandi ko iyo ministeri havuye ya brigade anticorruption nitwamenye yanyikiye yarabuzija abakozi barazezeta hanyuma babwira bati subiye mwaje muva ya polisi biravuyeho ibiba navyo urabibona nta camira urumva ko ni mu njama kurumva ibibuze ni byinshi yego mwavuze ko hakogwa ivyegeranyo bigaca ntibishikizwa byateza gushikirizwa hehe ivyo vyegeranyo bikogwa ivyegeranyo birashikiyo bija sinavuze ko bidashika rujya gwego kuraba ingene amatunga ya leta akoreshwa mu gihugu cyose inspection generale de l'etat ubu yegamiye umukuru w'igihugu itanga raporo ku mukuru w'igihugu ariko igatanga nizo vyegeranyo ku bisata yagenzuye igatako ikerekana nivyo nonekaye n'ingene bokosora mbere rero ingene ubononye ari we yokosora kandi ya nze especially de l'etat nta zindi nguvu ifise zugira ngo ihitege kuwo muntu ngo akosore ivyo nonekaye urumva yaramuhaye raporo yamwereka ivyo akosora atabikosoye nta kiba bikenewe rero yuko ari muri presidence ari premier ministre ahandi boca babwira bati ibi bintu bizokosorwa ningoga yego Cour des comptes nico kimwe Cour des comptes iratanga icegeranyo muri assemblée nationale igagitanga no muri presidence ariko bigeza ngaho muri assemblée bagomvye barashobora kubivuga bakabishira kuri ordre du jour mu nama mugabo nta bindi urumva rero hariho probleme no kwita ya suivi y'ivyo vyegeranyo Anatori professeur ati hariho inzego zijeje kugwanya igiturire zimwe zakuweho izindi zitariko zirashigwaho zari zikenewe nawe ni kubibona murakoze kuri ico kibazo ubwa mbere novuga nti nkuko yabivuze ugushaka kwa leta igihe yifuza ibintu ibikora nkuko kugira ngo ifite igituma twarabonye yuko ubushikiranganje bwari bujejwe intwari bereye no kugwanya igiturire bwavuye hanyuma inyuma y'ivyo mu mwaka wa 2020 haragiyeho inzego zijejwe kugenzura ibisata byo mu bushikiranganje ico bita ma inspection générale des ministères rero izo nzego zaje zije kugira zigenzure ibikorwa mu bushikiranganje n'inzego zitwagwa mu bushikiranganje rero murumva yuko habari ugushaka kwa leta bivanye nico yifuza gushikako hanyuma inspection générale de l'etat baraje bayitwara mu biro by'umukuru w'igihugu kugira ngo ishobore kugenzura ibikorwa na leta hanyuma nkuko babivuze la Cour des comptes ariyo sentare ijeje gucungira amatungo ya leta bayishize ku nama nshinga amateka kugira ngo abo bantu bagira ubwigenge bivanye n'ibikorwa na leta hanyuma rero novuga nti izo nzego kuba zaravuyeho kwabaye gushaka kwa leta ntituzi igituma mugabo ico navuga ntihote Cour de la justice kubitarajaho naho nyene kandi teganije n'ibwiriza shingiro nibaza yuko aragahaze rero kuri ico nibaza yuko ngira ngo ico wacihuta nuko yoheza ikaja kubera itega n'ibwiriza shingiro nayo ibwiriza shingiro niryo teko ritwara n'amategeko mu Burundi hanyuma rero kuri iki cyuko izi nzego zisohora ivyegeranyo kandi ivyo vyegeranyo bikaba birimwo ivyofasha kugira ngo habe gutunganya neza ibikorwa vya leta ivyo vyegeranyo birasohoka muravye no kuri ku rubuga rwa Cour des comptes rwa sentare hariko izo raporo izo nyandiko umuntu ashobora kuvyisomera rero ico nagomba guhagarara ko cane professeur yavuze ni kucerekeye ingene izo nzego zo hejuru zikorana harabayeho impinduka novuga ntishasha mu itegeko ryo mu 2022 yerekana ingene amafaranga ya leta tozwa n'ingene akoreshwa
ico bita loi organique relative aux finances publiques aho yerekanye yuko urwego rwa leta rujejwe kugenzura ibikorwa vya leta ariyo inspection générale de l'État izohora itanga rapport copie ya rapport muri Cour des comptes ico ni gishasha kandi ni ciza kuko Cour des comptes yashoye gaheza igafatira ku vyegeranyo vyakozwe na no rwego rwa leta ruje kugenzura ibikorwa vyako hanyuma igashobora gukorera ko ukaba rufatira kugira ngo barabe ivyo boshobora gukora muri kimwe navuga cama inzego zije kugenzura ibisata byo muri byo mu bushikiranganje inspection générale du ministère nabo baheza bagatanga copie muri inspection générale de l'État murumva yuko ubu harajemo novuga nti impinduka bivanye n'ingene izo nzego zokorana zije kugenzura tuvuze kuri izi nzego zijejwe kugira amatohoza kubera nababwiye yuko kuva tugitangura igituriye n'icaha kirafise n'ibindi vyaha bikomokako byinshi rero igituriye kugira uzoze ukibona uzakibona cyane kubiko biraba hamukabona yuko habaye gutituka zidategeza ko byakozwe neza rero mwavuze muti none kubera iki bitari kubera biguma biriho kandi izo nzego zose ziriho icambere novuga nti igiturire mu Burundi turafite ingwane kuko abantu benshi batakubona umwana mugenzo umenya gutanga iturire n'ibintu bisanzwe kandi gutanga iturire byica byinshi murabona burya igiturire gikiza uwo bagihaye mugakica benshi rero cyo gituma novuga nti mu Burundi hacabuze guhimiriza bugize inzego iyo abazari inzego iyo ziroyeho kuba abantu bagira ubwoba bagatinya bati niyo nakora ibi nzohanwa na no rwego nzokurikiranwa ico kirabuze abantu basike bakora ico caha cyo kugigiturire umuntu ukabona yigendagende ubo basike n'abantu bavuga ujya turamuzi tumuhaye 220 basike umuntu basike afite agaciro ico bo muhama kaca akora ivyo atari gukora rero novuga nti mu Burundi hacabuze aho kantu ko gutinya yuko umuntu ari igiturire aheza agahanwa rero ico rero novuga nti zanguvu kwagushiraho inguvu zanze kuko twavuze ati mu maraporo muri izo nyandiko basohora biba birimo yabivuze professeur ati ibi byabaye muri izo nyandiko none biraheza bigaherera hehe abo bantu bari babonetsemwe yuko muri izo raporo habaye mu gukoresha n'aba mafaranga ya leta ubwo ntibariko baridegemvya kandi bategerezwa kuba barasubije bakongera bagana ariko mbwa nimba harashizeho izo nzego zitandukanye nisherekana yuko hariho ishaka rya leta ryo kugwanya igiturire cyane gose hanyuma ivyerekana nuko zino nzego nkuko twavuze zirashika kuri 12 izi nzego zijeje gufasha kugwanya igiturire kandi mugabo numve ngo ni nyinshi ni 12 imwe yose irafise ubuhinga bwayo kuko mu buhinga bwayo nk'ubu dufate na karorero nka Cour des comptes bivanye ahitwagwa irafise inguvu nyinshi gusumba urwego rwa leta mu bijanye kugenzura ibikorwa vya leta kuko urumva ari wo ujeje kugenzura ahantu uri ari wewe nyene raporo urumva yuko ziba atari nyinshi Desire kubona hariho inzego zingana gucyanye ntubona yuko leta ifise ishaka ryo kugwanya igiturire mu bisanzwe gushiraho urwego ni ikintu kimwe ariko urugamba rwo kurwanya igiturire burya n'ikindi kintu urwego rurashobora gushigwaho kubwuko bitegezwa nyene ko rutegezwa kubaho mugabo ishaka ryo kurwanya igiturire igihe ryohera muri leta gahera ku nzego zo hejuru kubafata ingingo bo hejuru burya ibintu byogenda neza ni hamwe rero usanga ico kibazo nyene wibaza nico abantu bose bategeza kwibaza gute zihari mugabo igiturire kikaguma gisasiwe indava abazishiraho bazishizeho kugira zigwanye igiturire ivyo ugiye kuvyibaza cyo usanga ari bitusha tuvuga zanzego zikora mugabo zifise agahatse hariho ibindi bintu byategerezwa kuziherekeza bidahari sinzi ko monyemerera kuko nk'ubu je mu byo tumaze kuvuga ngaha byumvikanye neza yuko ufatiye ku nzego gusa hariho inzego zategezwe kuba zihari zidahari hariho n'izariho zari zifise akamaro zakuweho ivyo vyamaze kumvikana ubundi hariho n'ibindi bintu ugiye kuraba mu Burundi mu ngendo z'abantu bitarinjiramwo kandi mu gihe bitarinjiramwo
nubwo inzego zoba zihari igiturire kizoguma gihari. Ntanze nk'akarorero, murazi ko igihugu cigeze kuba gifise stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption. Uno munsi nayo gifise, kandi twebwe muri PACSEM turasaba ko iyo stratégie yogaruka, kuko nico kigwanisho nyamukuru cyo kugwanya igiturire, n'izo nzego kiza kizifasha izo nzego zikisunga iyo strategy. Ile yari hari ico byafashije. Sino ico kibazo cyongora kucanishura directement, ariko nibaza ko kuba yari ihari nyimbi tafashije nuko itakoreshejwe uko yari imeze. Mugabo mu gihe strategy bari gakoreshwe kuba bimeze ntiyogenda atacifashije. Ico je wenda umutima wanje wakinyemeza. Yego. Hanyuma kuba yarakuweho, abayikuyeho ntibayikuyeho kubera ko igiturire cyagwanijwe cyaheze. Bafise izindi mvo umuntu wari wese ashobora kwibaza. Unyemerere gatonya je ngaruke ku bintu bimwe bimwe n'amategeko avuga, mugabo bitarinjira mu ngendo z'abantu kandi n'inzego